Basi tunataka pakuje kimwe kwenda kupiga Mariana. Nenda ni. Kama ni sasa nyingine za kujina pia na kupanga. Pablo silawi katika miaka kufikia ndio. Ndio. Msisahau ni wale ndio kuna. Na mambo kwa sababu shinda huyo sipo kwa. Ndio mara leo. Ndio ndio kugenda kumita. Ndio ndio. Sasa uchukue kitu. Ngoma ndio. Sawa, na kazi. Anza kumaliza. Mr. Fanishi. Ndio. Nijenge mkono juu. Nimegeuza kwa pale mbona mama tena. Sawa. Agora, eu teria que aprender com os anos e pós. Vai. Sawa. Tá?
Karibu haruguru. Karibu, injira haruguru. Injira haruguru. Karibu haruguru. Mama karibu. Namahoro cyane. Yego. Wewe sana ni ingwara mama wanje, karibu kandi wisanzuye. Ingwara? Ntiyajewe singwara? Mama wanje ntamaze iminsi urwaye. Oya, umuntu yabaye amakuru ngo je ndagwaye nyine. Ese ngo ndakomeye ndamakwi. Ikibazo gusa nagize. Ucaga telefone kamfana. Kugira ndabamenyeshe yuko ngira amanuka. Ko kapfuye, nayo bundi jeho ndadora. Basha ndamakwi. Mama, umugore yambwiye ko uje urwaye. Ambwira ko aje kukurwaza. Ushobora kumbwira gute ko utararwaye? Ahubwo asigaye hanze ariko akora iki? Mama bisigura yuko ataje gukora muhira. Oya. Nje ko umugore yambwiye ko urwaye kandi urembye. Aje kukurwaza. Kandi ategerezwa kumara iminsi 3. Ubu ni umunsi wa 2. Umunsi wa 2 adataha. Ya. Ndakwisabira ikintu kimwe. Ejo ntihazoshika ngaha umunsi wa 3 nzoba kwiga. Umwihanganire. Ugumane ngaha ejo azora bica asigurira imbere yawe. N'uwo mwana ko atarate singeso yo kurara mu Rwanda. Navyamugendeye gute yafashwe? Reka gunda gukora amasakoshi kugenda kuri naho uruhukiye. Kuko yambwiye ko azomara iminsi 3, asiga umunsi w'ejo. Iminsi 3 izobiheze. Amazi ambwira yazo bavuye turi kumuje nawe. Yego. Ndengire mu manadaha. Mama, ndabikwisabiye kure. Ndabikwisabiye. Ndakoreka aho buraruhukiye. Kariya aho ndakoreka aho uruhukiye. Senyaze. Mama karibu. Bikoze. Nukubizi. Betereye. Neza neza. Usanga sanze ndibaza mama afite agahengu ndibaza mukiza afite agahengu. Kujya munsi we. Nabisantariye. Ndakora cyane mama. Kuva munsi cy'Imana. None yararwaye ngo sindarwaye. Malariya. Malariya zikiri natse neza. Nawe kumubona. Nabona kumwumvira ikigongo. Ni mubyeyi ngeza kumwumvira ikigongo. Mama. Sa. Yangu yaje wakize
tumeze neza nta kibazo na kimwe ufise. Akambaro k'ibara. Rero je mama ikintu gihari ndakeneye kumenya uwo muntu aragiye kurwaza undi mama afise atari wewe. Ariko gamwana uramaramaje. Ngo nta n'isoni. Uburageza yaho. Untambika ko mubimba ko ngwaye jewe ndemvye. Ninkomeye ndamabuye. Ubwo nta n'isoni gamwana. Ubu babaye ikirara cyo kurara mu gahinga. Imisi 3 uri mu gahinga ubesha umufasha wawe. Nguje kuraba jewe ndagwaye ndaremvye. Mama, wabonye ko atakintu na kimwe yarose cyo kutwishura muno mwanya. Nari nje ngo nari mafise byo kuvuga. Ikintu gihari ndagusaba mubwira. Tora mugende mujyanye. Nta kintu ntagukoreye. Wibuke neza umunsi uvanga kandi wagiye wiruka. Wari no kuri telefone mu kwita wayitavye wiruka. Nari ndakubukije ko tumaze amezi 6 dukoze mariage. Iyo niyo nyishu wampaye. Mama wagiye kugwaza yakize. Sawa, wamusize yishimye. Ikize nimwe nacaca kumugwa imiryango. Inyereke icyunero ko mama wabyara yabaza. Nambabazi nkeneye kuma kuko suko nta mukunda. Je namukunda cyane. Ariko je shobora kubona n'umuntu ashobora kuba imisi 3 mu gahinga. Ntazi byarimo. Akamenya baje kukugwaza. Ndekura. Genda mujanye na mama wawe. Nukuri jewe uranyambitse ibara uramaramaje. Uramaramaje. Ano urakunze isoni. Uranje isoni. Kubona kubwire ko umugore ubwenge yuba ku rugo rw'iwe kugira usambuza amaboko yiwe. Urisambura urugo rwawe. Ubu yarashaka tugende ndakujyana he muri kaya gahinga kayaganane. Urazohashobora unane no ngamugisagara. Ariko nubona ko uteye isoni nubona ko maramaje. Mugende mujyanye. Sawa? Nta bintu by'ingoro n'ingorane nkeneye. Mugira ikigongwe mwa.